référence, lorsqu'il faut faire référence à la preuve et que cette preuve fait état de l'aspect ethnique ou de l'aspect génocidaire, par exemple, lorsque on violait les femmes, on leur disait carrément qu'on les viole parce que elles appartiennent à l'ethnie Peul, ben, cette partie de la preuve n'est pas admissible devant le tribunal. Donc, vous voyez, il y a une espèce de négationnisme de ce qui s'est vraiment passé pour éviter qu'on en parle et donc pour éviter qu'on prenne mesures qui s'imposent afin que cela ne se reproduise pas. Et comme on n'en parle pas, ben, la peur, c'est que les faits se reproduisent, ce que évidemment nous ne souhaitons pas. Donc, tout ça pour dire que bravo, chapeau. C'était une conférence de commémoration vraiment très intéressante, fort instructive, et je vous encourage à persévérer dans vos travaux. Vraiment, je vous remercie. Je vais passer la parole à mon confrère, Monsieur Sidikiba Keita. Merci. Allô, merci beaucoup Aminata. Et voilà, donc je prends la parole sans autre forme de procès. Bon, c'est effectivement, je relève de ce qui a été dit là et qui a été repris par ma compatriote, c'est qu'en fait, il est très important en matière de génocide de nommer les choses. C'est en fait parce que le meilleur canal de reproduction, n'est-ce pas, de l'acte génocidaire à travers une idéologie, c'est le négationnisme. C'est-à-dire qu'on va relativiser les choses, on va refuser de nommer les choses telles qu'elles se sont donc conçues pendant le temps où ça s'est exercé, de sorte que, eh ben, on préserve encore des cartouches. Et donc, l'une des meilleures manières d'enrayer, n'est-ce pas, le mécanisme, c'est de donner un nom, n'est-ce pas, et effectivement de parler de ça et d'identifier effectivement les moyens, les méthodes et les acteurs. Les trois étapes-là se tiennent. Moyens, méthodes, acteurs. Ça, c'est absolument nécessaire. Si maintenant, effectivement, ces trois éléments, moyens, méthodes et acteurs, passent à la trappe d'un système, n'est-ce pas, de jugement, comme on a vu effectivement quand Gonzila parle d'insuffisance des survivants, et que les survivants doivent s'atteler à ça, de sorte que, effectivement, eh ben, le mécanisme, n'est-ce pas, de nommage ne doit laisser aucune de ces étapes euh, euh, comme ça, dans le vague. Ensuite, le deuxième aspect qu'il faut retenir, c'est que les processus de génocide vont partir d'abord de la fabrication d'une idéologie. Et ce qui fait donc le lien entre ce que nous vivons en Guinée et ce que nous venons d'entendre pour le Burundi et aussi pour le Rwanda, c'est que c'est effectivement dans le but de maintenir un impérium, n'est-ce pas, colonial, que généralement ça a été fait. Et les dégâts continuent d'être cataclysmiques aujourd'hui. Ça a échappé, c'est le diable a échappé à celui qui l'a fabriqué. En Guinée et en Afrique de l'Ouest en tout cas, bon, il y a d'ailleurs le phénomène de la foulaphobie, parce que moi j'ai donné un nom à ça, c'est la foulaphobie, n'est-ce pas, des génocidaires contre les peuples, c'est un phénomène rampant. C'est-à-dire que la différence, effectivement, qu'on peut noter avec le Burundi, et donc, est que il y a une espèce de, 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 de d'effets cachés et qui ne se déclenchent pas avec des violences aussi fortes, sauf qu'en Guinée, on a eu le 28 septembre, comme l'a dit Aminata tout à l'heure. Bon, mais en Afrique de l'Ouest, l'idéologie a été conçue par Faidherbe. Là, c'était celui qui a été le premier à défricher la colonisation, le champ colonial français en Afrique. Donc, le général Faidherbe est à la base de l'idéologie
contre les Peuls, parce que ça les arrangeait de diviser pour régner. Et bon, ben voilà, donc il faut donc dans ce cas faire le rapport, parce que quand on sait ça, il faut se méfier aussi de se confier à la communauté internationale, parce que effectivement, cette idéologie-là, elle prospère. Donc, euh, les velléités néocolonialistes qu'il y a sur l'Afrique, on sait faire usage de ce facteur-là de division latente que l'on aggrave au gré des besoins que l'on a pour faire basculer les choses de tel ou tel côté. Donc, en fait, nommer les choses et savoir qu'il y a une idéologie à la base et nommer, effectivement, tracer la source de l'idéologie et ne pas être naïf. Parce que, effectivement, la méthode aussi pour mobiliser la communauté internationale, ce n'est pas de passer par les États. Parce que quand on parle d'idéologie, n'est-ce pas, à, ambition de domination coloniale ou néocoloniale, ce sont les États. Les États ont intérêt à le faire. Mais la seule façon de désamorcer ça au niveau des États, c'est de sensibiliser les populations, les citoyens de ces pays, en Occident et ailleurs, parce que les citoyens ne sont pas effectivement au courant. Voilà. Et donc, c'est par là qu'il faut mobiliser la société civile dans les pays occidentaux. Simplement augmenter la dose de pilules contre la dysfonction érectile, ce à quoi j'ai répondu non, merci. Après avoir lu des histoires d'horreur sur les hommes victimes de coups de chaleur. Allô? Allô? Oui. Oui, donc en fait, il faut absolument, je pense, nommer les choses et savoir que ben, nos partenaires en Occident, ce sont les populations, ce sont les citoyens. Donc la société civile, si on doit la mobiliser, il faut la mobiliser pour sensibiliser les citoyens, mais pas les États. Les États suivront. Voilà, mais il y a des organisations. Donc nous, on est content d'avoir participé à ça. On espère qu'on peut profiter de votre expérience pour aller de l'avant pour ce qui concerne la Guinée. Merci. Allô, j'ai fini mon exposé. Hein. Merci Sidiki Keita pour votre présentation. Donc, la haine contre la communauté Peul, c'est également semblable à la propagation de la haine contre la communauté Tutsi dans la région des Grands Lacs. C'est la même, parce que nous partageons la même culture et les mêmes principes par expérience et par là, c'est à partir de là que même la communauté française aurait même rédigé des rapports ou des écrits qui incitent à se méfier des peuples lors du début de la colonisation face à la christianisation de l'Afrique. Merci. Avec votre permission, Madame la modératrice ou Monsieur le modérateur. À vous. La parole est à vous. Il n'y a pas de souci parce que Madame la modératrice serait un peu empêchée chez un repos Baranchir. Merci beaucoup. Je ne serai pas long. Donc, c'était juste d'abord, comme tout le monde, remercier encore une fois nos confrères de Guinée, mais surtout bondir sur ce que vient de rappeler M. Keita, Sidibé Keita. Quand il parle d'ophulaphobie, juste un rappel à mes compatriotes, à ceux qui ne sauraient pas. Donc, les foulas, les peuples, parfois, on les appelle les foulas, je pense. Donc, cette phobie contre les Tutsis, elle est tout à fait semblable à cette foulaphobie dont il vient de parler. Et là, je tenais justement à partager aux participants, et surtout à nos confrères de Guinée, à ceux qui ne sauraient pas, que la foulaphobie a des extensions jusqu'au Burundi. Ceux qui nous suivent depuis un certain temps savent qu'en décembre 2015, c'était le 16 décembre si je ne m'abuse, l'actuel président du Sénat, pardon, du Parlement burundais, qui était à l'époque, je pense, en tout cas, un des dirigeants du CNDD, eh bien, il a sorti une déclaration. Il était porte-parole. Merci beaucoup. Gelaz Ndavira, je dois citer son nom, hélas. Eh bien, il a sorti une déclaration où
il dénonçait indirectement. D'abord, dans ses propres mots, il disait, nous refusons d'être gouvernés par les héritiers de Sankara. Alors, nous savons tous justement que feu président Sankara était mi-Mossi, mi-Peul. Et puis, quand justement Sogera Zindabira avait mentionné le refus d'être gouverné par des héritiers de Sankara, eh bien, il se dit toujours entre les lignes qu'il faisait référence aux Tutsis. Et en outre, justement, c'est que, je veux dire, ressemblance ou non, je dois saluer justement cette sensibilité à l'oppression d'un peuple, à la victimisation de tout un peuple. Nous l'avons vu chez nous, nous le vivons. Alors, je dois justement saluer que nous aussi, nous suivons avec intérêt et même consternation ce qui s'est fait, ce qui se fait contre les peuples de Guinée surtout. Mais au moins là, comme on dit en français, quand on se contemple, on se déplore. Quand on se compare, on se console. Nous, c'est l'inverse. Vous, au moins, même si on n'a pas encore parlé de génocide, vous êtes parvenus à amener en justice un des principaux auteurs de ce massacre du 28 septembre. Nous essayons de travailler justement pour que de notre vivant, nous puissions traduire en justice les auteurs de ce génocide que nous commémorons aujourd'hui et de ces autres qui ont suivi. Merci, je ne voulais pas m'éterniser donc, au micro. Veuillez passer la parole aux autres. Il y a une main qui s'est levée quelque part. Attendez. C'est la mienne. Bien, je pense que... Je crois que c'est la mienne. Allez-y, s'il vous plaît. Oh, merci. Bon, je suis content que vous me donniez la parole, mais j'avais voulu le dire beaucoup plus tôt, mais maintenant, après les interventions de nos amis ouest-africains, je voulais dire ceci. Je voulais rappeler que dans le livre de Colette Brackman, dans l'épilogue, elle réserve un chapitre sur ce qu'elle appelle les métastases du génocide. Le livre, c'est Terreur africaine, Burundi, Rwanda, Zaïre, les racines de la violence. Et elle écrit ceci. Il faut qu'il soit procédé aux mêmes condamnations en Afrique, car la vérité du Rwanda sera celle du Burundi, du Zaïre, et demain du Cameroun, du Kenya et de tout autre pays où est forte la tentation de jouer sur la fibre ethnique pour conquérir et garder le pouvoir, etc. Et Emmanuel a ajouté le témoignage de Geraz Ndabirabe au Burundi, mais je voulais justement rappeler que aujourd'hui sur les réseaux sociaux, YouTube, quand vous entendez les propagandistes du racisme anti-tutsi, ce qu'ils appellent les neurotiques, aujourd'hui, ils seraient fait... Bon, ils parlent de peur, mais je ne sais même pas si c'est de peur ou quoi, mais toute personne maintenant qui a un nez comme ça, croyez-moi, il est dans le viseur de ces coupeurs de tête. Et vous serez, je ne sais pas, je ne dirais pas surpris, mais c'est d'un scandale énorme. Des hauts responsables congolais disaient, oh, vous avez vu les peurs, à quoi ils ressemblent? C'est exactement la même chose. La même chose que quoi? Que les Batutsi, du Rwanda, du Burundi et de partout ailleurs. Donc, cette métastase, c'est comme un cancer. Le génocide, c'est un cancer en réalité. La métastase, je voulais dire cela, et vous voyez comme par hasard, ce n'est pas un hasard. Il y a une campagne contre des gens qui ressemblent associés à cela, uniquement parce que quelqu'un s'est mis dans la tête que quelqu'un qui a un faciès comme ça doit mourir, doit être exterminé de ce monde. C'est ce que je voulais dire. Il faut vraiment que l'on commence à faire attention, à faire des alertes permanentes parce que nous n'avons pas le droit de nous taire parce que les génocidaires, eux, ne cessent pas. Et enfin, il existe réellement une internationale génocidaire. Je pense qu'il faut que les forces de paix, les forces antiracistes, les forces anti-génocidaires commencent à se réveiller et à être vraiment en alerte partout dans le monde. C'est ça que je voulais ajouter. Merci. Merci à toi, Charles Moukassi, pour votre intervention en alerte et en action. Pour le moment, on peut donner le moment à l'intervention du rescapé du génocide de 72, Sabouchimi, qui est ma mère.
Murakoze cyane sinzi ko munyumva. Ah, Okay. Nk'uko bivuze Bonfils effectivement umucikacumu wo muri komine Vyanda mu kiza kirindwi na kabiri. Ni intererano nongera ko ku vyo Bonfils niyongere yavuze n'ivya Beatrice. Mu ncamake ndahojeje Beatrice nubwo bigoye muri kino gihe et puis aho biciye umuvyeyi wiwe ndahazi cyane. Rero nagira nongere kwiki kintu muri kino kiganiro. Nukuri ivyo umugwi severe ukora n'ibisigabwenge mu guteranya abarundi. Ibinogo rusangi baravuga ko ata binogo rusangi vy'abatutsi biriho. Nagira nibutse yuko ibinogo rusangi vy'abatutsi mu Rumonge biri mu Mwembe birahari ihwande y'isoko bishika bitatu bitanu. Ikindi kinogo c'abatutsi rusangi kiri ku Mutambara abariko baragerageza guhunga bagaca bagwa mu kigwi c'abicanyi. Ibindi binogo rusangi vy'abatutsi vyuzuye mu Kigwena kwa Filipo musi y'iribarabara rigenda i Nyanza-Lac haruguru y'ibarabara ku Mukunde i Nyanza-Lac. Igituma rero severe itagomba kuvyemera nico kigoye kumva. Ibindi binogo rusangi biri Nyanza-Lac aho bita kwa Daniyeli hapfiriye abantu benshi cane b'abatutsi. Hanyuma ibindi binogo biri Ivugizo hajya kw'ikomine. Icantangaje cane nuwo batazira Muvara ari umukomiseri muri severe. Narabonye kuri video ariko aravuga ko bagiye Ivugizo bakamarayo nyambara amezi abiri ko atabinogo rusange vy'abatutsi biriho. Akirengagiza ko ikinogo c'abatutsi hajya Ivugizo kiri ruhande bibiri wanashaka biri ruhande y'ivy'abahutu. Mugabo ku vy'abatutsi bariko baruka centre de santé barakuyemwe ubuhanga barabuta barabushwiragiza ariko hariho ivyasigaye. Ubwo n'uburorero bukeyi ntanze. Abandi nabo benshi baguye mu kiyaya c'imbo. Kurya Beatrice yabivuze bari abantu batunze rwose. Abatutsi nibo babakorera ku gahawa ikivunde n'ibindi bintu. Mwanya uriko uragenda reka simvuge vyinshi. Ikigira kabiri nshobora kuvuga muri kino kiganiro nuko hari abantu benshi bavuga ngo bari babujijwe kurira no kugandara. Sindabakoze mu ngovu barabuza ababo. Jewe sinibaza ko hari itegeko ryasohotse ku rwego rwa administration ku rwego rw'igihugu ribuza umuntu kurira no kugandara. Aho narindi muri komine Vyanda no mu micungara yaho ndazi abarize ndazi abagandutse ku bahutu no ku batutsi. Mugabo ku bahutu bamwe bamwe benshi bari bahunga baje Tanzania. Uri kurahunga ntibashobora kugira ngo ndagandaye ngo ndiko ndakoma induru bari kukubona. Ku bahutu bandi basigaye mu bo twabana bafise abo biciwe urumva ntibashobora kuganduka kubera ubwoba. Urumva ko baravuga bati uwo muntu yari umumenja. Urumva izina riratinyitse agatinya kuganduka. Ikindi kigira gatatu ni ikintu bakunda kuvuga ngo amaliste pre-établi. Nukuri jewe uwoza kumbinyuza mu vyabereye Ivyanda nuko nawe yoba ariho yarari. Nayo babatungwa nayo bavuga ko ari amarecherche bagira kahise n'ivyo turabubaha. Ariko nagira mvuge yuko amaliste pre-établi mu Rumonge, Ibururi, Ivyanda nta amaliste pre-établi yariho. None yabaye pre-établi par bandi. Amaliste y'abicwa bayatora mu mifuko yabo bafashe. Bayatoye mu biro vy'umbagwanashaka mu Rumonge ahari haratwaye Mustanteri Musamarongo. Bayatoye mu biro vy'abagwanashaka ku Mugara. Ni naco gituma gishobora kuba gisigura barya abana bo b'Ikiremba bapfuye ari benshi. Hanyuma bavuga ko ryariho nyabwoko ry'abahutu. Hariho abahutu basigaye no muri abo banyeshuri b'Ikiremba. Ihonyabwoko riri kuza ko ku batutsi barakuzako.
ako nokongera ko turakunda mu mpanuka bw'igihugu ndakunda kuvuga abagwanashaka b'umugambwe pepe mugabo abakuru babo abavyeyi babo yari umugambwe ubu hariya bakoresha pepe n'abagwanashaka kubera pepe nibo bari baratowe muri 65 bari bafise abashingamateka ba biyorero bande ba benshi rero vyari vyoroshe ko bavuga uwo mugambwe wabo watsinze kurusha ubu ikindi jewe tudahuriza ko na ba severe abakomiseri ba severe barubahuka bakavuga ngo abamayiburire ndayicariye bavuga ko atabaramenya ngo baje bava muri Kongo ndakurahiye abateye ivyanda abateye mu Rumonge abateye he turabazi c'est dommage umucanwa waheze vous ne m'entendez plus parce que la batterie s'est épuisée. murakoze cyane ibyo muriko murashikiriza twabyumvise kandi hazoba n'akaryo ko kuganira no kubandanya urugamba cyane cyane mu kwerekana ido n'ido ku byabaye kugira ngo abantu ntibafatire ibintu hejuru uko byo twokwita atake rotoro par lake canke ro diable par lake on s'attaque à partir de corne gatoyi bofisi gatoya akantu nari nibagiye kuri baba gendarme b'Inyanzarake barya bararondeye hose ko baba bataye mu Itanganika iri paretre ko ari vere mushara hajya ugenda uja uri kuraja Kagunga bo bariho babiciye babata mu binogo rusangi kandi babakoresheje imipanga bararondeye hose n'abajandarume 26 canke 25 uvanyemo witwa Ambroise yashoboye kubeshapa akagenda je nongera koko Eglise Catholique ya kumukayogoro niyo kumugara icerekana ko yabigiyemo leta yarasispanze izo Eglise amezi 2 jewe sinibaza ko kwari kubabeshera ariko ikindi umuntu azoshira habona nuko nabo abakijije abandi ku ruhande rw'abahutu n'abatutsi nabo bobaha agaciro bakabaha icubahiro kuvyo Emmanuel Nkurunziza yavuze ni binyakuri mugabo noheraheza mvuga yuko pour sindiko ndaregitima ivyo la gestion ya repression ya gouvernement ya Michel Micombero ariko twokwibutsa ko bishobora kuba vyararengeye Micombero étant donné que la gestion vyamurengeye étant donné que urya munsi leta yaciye ayirevoka yoba yahenzwe n'umuntu akora muri chancellerie occidentale rero gushika mu kwindwa ta leta iriho umuntu umwe ari wagera situation nk'iyo ntivyari vyoroshe ariko je ne veux pas légitimer sa façon de gérer. Et en fait, je termine yuko niba hariya mu karere narindi nta mategeko yava muri leta ngo muri repression ngo icuyu n'uyu abari sur place nibo biha initiative baravye la situation kwiri uyarapfa uyu tugire gute ensuite ajoutons en fait que erega baragwanye mu Rumonge abo bari bateye baragwanye n'abasirikare baragwanye mu Rumonge baragwanye ivyanda baragwanye ku Gatongo j'ai oublié il y a une fosse commune là aussi baragwanye Inyanzarake murakoze Ibugarama baragwanye mu Rutongo baragwanye Burambi baragwanye Buyengero gushika kwitanganyika hose bagenda baragwana no kwibutsa mbere nuko Rudigi na Yamuremye bapfuye 73 bicwa n'abarezidi bawubu ahitwa mu Rutunga bategereje Bermude murakoze hanyuma ngira ngo ijambo rya Liliane abwira bandanye amodera murakoze murakoze cyane Bonfils nibaza ko uyu mwanya ari uwo guha ijambo abashaka kubaza cyane cyane twibande icokorwa kuko kwibuka turiko turibuka ariko ifo ku munsi umwe naho tuzogira inama yo kwishima tukavuga tuti ibikorwa turiko turakora vyageze aho bigeze reka turabe uwo ba afise
ijambo kugira ngo ntihagire uwuniganwa ijambo ngo aritahane kuri uyu munsi twibuke imyaka 52 habayeho nyabwoko ryakorewe abatutsi muga rikitirirwa abandi. Sarubona nabonye ashize ukuboko hejuru ni Beatrice ndibaza ijambo ni gwawe. yavuze cyane bitari cyane waciye agenda nawe ntamubwiye gutya nico kumujana Mushire muri mute abantu mutariko muravuga kugira ngo ntimushobore kuderanja abandi. Ni mamere Ni ma mère, okay. Yovuga ndibaza. oya nagakosa nije nagize ikosa nariko nshira muri mute kubera ego oya nta Nta jambo. mamere tumanura nuko kuboko hama Beatrice acavuga ijambo hama dahe ijambo abantu murakoze. merci Beatrice mwamufise ijambo mushaka gushikiriza. ego nukuri jewe Yego. akajambo nshaka gushikiriza nuko burya gutanga ubuhamya ku muntu warabuze umuntu wawe ari papa canke ari mama canke umuvukanyi umuntu ari hafi proche bizana ama émotion menshi. Je comprends pourquoi beaucoup de gens ne parviennent pas vraiment à témoigner parce que ça touche les émotions. Murabona, c'est des choses qu'on a gardées longtemps dans notre cerveau puis quand la date approche puis tu ressens que tu n'as jamais dit, que tu n'as jamais touché cette émotion, ça fait comme très mal. Nicyo gituma rero mubona abantu benshi apart yuko batinya ngo mu Burundi babona baracafise izo emotion mu mutima. Je ndazi abana babuze abavyeyi mugabo batarashobora kubivuga, rero barambaje ngo mbega ushobora kubivuga gute, ndabivuga mugabo mbafise emotion nyinshi. Rero icyo nshaka kubwira ababuze ababo ndabinginze naho uzobivugurira uzobivuge aho wicaye hose. Ndabona ndazi ko harimwo bamwe ngaho nababonyemo, ubivuge uhagare amosozi akorotse akoroke ntaco mugabo uvuga uti jewe narabuze umuntu bamwicuku bamuhoye ubwoko, ubivuge ndakwinginze. Murakoze, mugire igihugu kiziriho nyabwoko. Urakoze cyane Beatrice kumva uriko uratumirira abantu bose babuze kubivuga kuko nitutabivuga ntawe uzobituvugira kandi bizoguma vyirepeta uko nyene twama twibuka ifo ko hagera igihe tuvuga tuti turanse gupfa, turanse kwicwa tuzira ivyo tutazi. Aho nta kosa ririmo, sinibaza ko hari umuntu yobiguhora uvuze uti ndavyanse ndabihakanye. Kuvyanka navyo si bindi ni ukugira ibiganiro nk'ibi cane cane tukababarana. Ikibaye ku muntu umwe ukumva ko kikubabaje nibaza ko ata muntu abegwa no kwicwa. Ego nimba hari uwundi afise ijambo ndabona Galaxy 12 ego yovuga ikiri ku mutima. Ego murakoze nanje kumpa ijambo, murakoze cyane. Ndafise ikibazo kandi ico kibazo ni ikibazo soit ni nka constatation kandi kiraraba umuntu wese uza gushobora kunyishura aze kumpa inyishu. Iyo umututsi atanga témoignage aravuga bonfisi yavuze uko byagiye biragenda, uko byagiye birakurikirana. 65 urumva umututsi avuga ngo twagiye tubona baza ngo bazana imipanga baza amacumu, biragenda biragira 69 88 72 kugeza 93. Igihe cyose abatutsi babona abahutu babatera, mbega none abatutsi babura iki? Ni intege nkeya bafise, ni faiblesse physique, ni igiki bafise kubera iki bahora baterwa batiteguye imyaka yose? Aho nta hantu hoba hariho ikosa mu ruhande rw'abatutsi rwo kutimenya no kumenya abo bari kumwe. Rero nagira ngo umuntu yoba ndusha analyse cyangwa yoba nabisobanukiwe neza ko yonsobanurira, kubera ko imyaka ni myinshi kuva 60 na kangahe kugeza
nta kintu ubona iminsi yose baterwa batiteguye. Nagira rero ngo umuntu yoba abiziho ikintu agerageze ansobanurire. Murakoze. Gome turagushimiye wewe ubajije ico kibazo. Nibaza ko Emmanuel yomusubiza. Ego yobakoze. murakoze neza. Uyu mupfasoni avuze no bisomera ijwi ry'umupfasoni native ariko ntaco gikuru nico yavuze. Ico kibazo gihakwa gusa kikora ku byo nagombye kuvuga, ngira ngo nuko nakomeje nitinyira kubera umwanya. Hanya nigeze kuvuga nti kirazira yuko umucikacumu asubira gusaba ikigongo cyangwa kumva yuko yagira n'ibyo atakoze. Umucika nawe Mamesa Bushimike yagombye kuhashimikira kandi yakoze ko bitumye nta nsobanura gusumba. Igihe navuga amakosa y'intwaro umenga no mu kurangiza nari nabivuze nagize nti ni ukugira ngo sigure yuko nta nyambi ibura gahonze. Yanavuze neza ati ishobora kuba yaranarengewe. Narindi ko ndakigarukako kugira ngo umuntu atahure yuko byose bitagenze uko biteza kugenda, nkako bajya abantu bose ntibari bakwiye gupfa kuriya. Aho niho nari ngomba gushingira ngire nti kimwe mu bigoye aba bacikacumu babaye batwebwe babaye abandi nicuko bamwe bafise reflexe yo kumenga niyo mu mugambwe umwe. Andiko mvuga nk'iyo bahaye nk'iyo umuntu agombye kugira ico avuga cokogwa, ni byiza kuzuriza bose iyo uri ku butegetsi, ariko iyo ufise babiri hariho umwe arenganywe biboneka atoka yari mubi wanyu canke ari wewe nyene mo bati sinzi ko kwitera ubuna reka nivuge kuko akariho karavugwa nko gukangishwa umuheto nk'igikona, kuko dufise imigwi hampande yacu. Bomfise inyongere yabivuze neza ati kariho nk'iradio bimenye communication bimenye barabimenya, bamwe batanga inkuru na ntajyo zuguhimiriza abahutu yuko umututsi ava ahandi ko ari ukumwica. Mubiyumvirije rimwe rimwe barigeze kuba bamparaye, ntibanyanka kubera ndi Emmanuel Nkurunziza, banyanka kubera nahagurutse nkavugira abatutsi bakoreweho nyabwoko, hanyuma leta yishwe yari yitwa ko ariyo zorgishuza muri Nations Unies ikabiheba kugira ngo ishobore kubandanya itwara ko yari yaje kuri kudeta vuga intwaro yahozeho yabuyoye. Rero ikinegarutse ko kubera kugira ngo nivuge nuko mu byo barakoresha ijambo ngo uyu Nkurunziza Emmanuel ngo ni umukwe, batangiye kuvuga ngo ndi umukwe wa Artemis Mbananiye, ngo Artemis Mbananiye nawe murazi yuko ngo yakoze ibinaka, murazi ko bahitiye bamwagiriza ibyo bashaka byose imbere yuko abivyukiranya akabaha igitabo nuvuga cafunga buso babuze n'ico bacikivugako. Ico gihe rero mwumva kwari kugira ngo nshacoba mwumva bamfatanije nuko banyitiranya ko ndi umukwe wa Simbananiye Artemis yitiye ari umutegetsi mu Burundi. Ntengira nti bimwe bamwagiriza byose meme CCT ato ko ndabizi mpora ceco. Naho rero hamwe nagomba gushimikira ngo nishuye umupfasoni yuko ubwo bwoba plaider coupable pour un crime que tu n'as pas commis, surtout quand il n'y a pas crime, se sentir limité dans ton action à cause de ces accusations sans fondement, niho nagerageje guhagarara kugira ngo mara ubwoba. Jejo cambere ica kabiri ndacariho niveau de l'explication imbere yo kugerageza ku propose icoko. Ndabivuga uko biri le gros des activistes de la société civile même, je n'ai aucun problème à dire des Tutsis. Comme je viens de le dire, il plaide coupable pour les accusations portées aux anciens régimes. Les anciens régimes taxaient à tort ou à raison de Tutsis, parce que ça c'est un autre volet. De là, bagaca birimita umuntu ntasubire kuboko no kwivugira. Hari rero iyindi reflexe ariho nagomba gupartaja kubera nk'ababa bakuze bafise byose. Je veux dire, ata besoin de militer pour tes droits. Comparaison n'est pas raison, mais ndashobora gukoresha nk'ibyashikiye abatutsi bo mu Rwanda. Kubera nka kujya kuntu bari bazi yuko naho baba wize gute mufise 10% ntimuzirenga. Donc aburumva bari baratunye buratondera, ariko mu Burundi wabuzi yuko iyo ngorane ntayo ufise. Donc umutima wo kwigwanira tuvuga ibintu ko biri nta wari uhari. Je dois dire que même aujourd'hui ça tarde à s'implanter. Il a fallu que les gens arrivent en exil en masse en 2015 pour que finalement on ose dire que le CNDD a perpétré un génocide. Donc nako ndabwira nti birababaje mugabo il y a une explication.
hari iyo done historique y'uko ata pase yo kwigwanira, ariko umuntu amaze imyaka 9 iwanyu haraba nk'ibwishwa, aho nikitabuze ni nk'aba baje badusangayo tuvugira muri 70 udashoboye kwigwanira, ni kimwe ca Sankara nyene mbaye ndabirabe Gérard ariko aratwitiranya ati l'esclave qui ne peut pas crier à l'injustice ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc rero mutahure ko ico nsaba ni uko kurengera ubwo bwoba bwo kumva ngo ibyakozwe na bene wacu Antigeme byose birandaba, et de ndakigarukako parce que jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, kirimo mu bidufrena. On réagit, même les activistes, on réagit souvent comme si on était déjà au pouvoir. Kugomba kuzuriza bose ariko hari umwe akeneye plus de plaidoirie que l'autre, je veux dire umututsi ari visé de génocide. Murakoze niko nishuye ico mwari nawe. urakoze cyane kuri izo nyishu, urakoze muvandimwe kandi ugize neza. Ikindi no kongera ko ngeze gutera intererano ntoyi kuri uwo mukenyezi yabaje ati kubera iki uwo mututsi aguma higwa. Ubwa mbere hariho uko kuntu izo abari bajejwe kuvuga ibyabaye guhera 65 kugira babigwanye babirandurane n'imizi, ntitubacira urubanza kuko byararenganye, boba baradebukiwe no ku ntwaro ya Perezida Bagaza yoba yaragerageje, harabaye kudebukirwa kuri Buyoya hoho amasezerano n'ubwo Barundi bacishije hejuru ntibigeze bavuga ibihejeje kuba muri Ntegana Marangara. Ubwa mbere no kugira bashireho iyo komisiyo yiga iby'ubumwe bw'Abarundi, abantu bashizemwo bamwe bari ko bavuga ko Ntegana Marangara abantu batemye Abatutsi ngo bashaka imigambwe myinshi, abo bantu n'ivyo bintu ntivyumvikana, bagaca banavamwe muri iyo komisiyo. Ahandi ko mvuga Ndadaye muga gasigayo ntibantunganya n'abandi bantu biwe babandanya babikurikirana. Ni ukuvuga ntawuzi ikintu bahora umuntu, ariko ivyo reka tubirabire. Twavuze vya Hans Mayer wumvise ivyo yanditse ku Barundi b'Abatutsi mu biyaga binini ahatwagwa n'Abadagi, n'Umufaransa General Louis Feldherbe yavuze ko parmi les populations indigènes que nous avons colonisées, il y a un ethnie qui n'acceptera jamais notre domination. Il se trouve que cette ethnie est très répandue sur notre espace de colonisation. Il est urgent et impératif pour notre présence en Afrique de réussir à les diviser et à les opposer des autres ethnies moins rebelles. Car le jour où les peuples se regrouperont, ils pourront balayer sur leur passage toutes les forces coloniales. Nos gouverneurs doivent considérer cette action comme étant un devoir national. Général Louis Feldherbe, gouverneur du Sénégal, bamwita Futa. Ibi rero abantu urumva ingene yari cadence kandi gaca iba incarné no muri ko birawo no munsi Perezida wa Burkina Faso no munsi baravuga ko bangamiye abanyagihugu ba pere muri ico gihugu. Murumva ko ntibitandukanye n'ibiriko biraba muri Kongo, ntibitandukanye n'ibiriko biraba mu Burundi, ahubwo igikenewe nuko twese tuva muri ubwo bwoba, kuko utavuze urapfa, uvuze urashobora no gukira, kuko biramenyekana n'abantu bakabimenya, kuko ikitavuzwe ntikizokwivuga. Muga nimwabivuga muzobishira habona. Ibi yavuze bimenye na jeje bundi baramvuze ko, ariko sindabitinya babimenye y'abambwejeri bose ndabashira mu hande rumwe, bavuga ibintu biha akaryo leta ko gufata abantu ko batari, kuko uvuze ko Batutsi atari Abarundi, ari abantu baje bava ahandi, ntaho gutandukaniye na bimenye. Murakoze. Burakoze cyane. Hari undi muntu mbona yashize amaboko hejuru, Samsung SMS 90 MW. Ni mukasi bone Okay, turamuhaye ijambo. Urumva nanashitiwe nakajya kabazo wa mufasoni yavuga ati les victimes ni kubera iki baguma bategwa batiteguye. No gutega utiteguye mu buri mu rugamba, mugabo umwana ari mu nda ya nyina azokwitegura gute? Ariko sinzi wafise inyishu. Jewe sindabifata yuko Abatutsi les humains devraient guhaguruka bakaja habona ibi bintu bakabigwanya. Muri abo les humains j'aurais espéré ko kumbura Abatutsi baje imbere canke bumva ko bariko baratemba. Ikintu ntumva ningene mfatire kuri bijya uyu munsi ngira Imana ntawe uraza kuvuga ko Arusha ari nziza, mugabo mbarira ingene Arusha bagiye bafise ngo ibintu vyitwa ngo imigambwe y'Abahutu ngo n'imigambwe y'Abatutsi, bo batinye kuvuga les partis génocidaires.
notama n'abashumba babo ingene woba uri umututsi aserukira abatutsi muri politiki kabututsi ukubahuka ugasinyira umuntu atema abatutsi akavyemanga akavyita demokarasi ngo abo bantu bagume bagutwara ngo musangire ubutegetsi bagutware bakugabe bakuganze musangire ubutegetsi ntibusangirwa akugaba kuganze cyo kimwe nuko ntumva umuhutu yovuga ngo uwitwa umuhutu cyangwa ubona ko yumva akeneye kuvyitwa avuga ati jewe ndemeye guserukirwa n'abantu batoranye gutema abatutsi ati ako niko karanga k'umuhutu jewe ntacyo ndagufashije mufasoni mu kwishura ico kibazo mugabo kurya utumva igituma mbwa Manuel yabyishuye none duhore kabande wumva wese ategerezwa ivyo bintu bimuteye ishavu bimuteye isoni akomanse par les victimes directes mugabo les victimes directes ni bande ni nabo bose ni twese umuntu ahaheze bariko baratema abatutsi ntihagire utari umututsi azovuga ngo ibi bintu ntibindaba ngo ntibiza kumbitana la preuve turamaze kubibona nashaka guhereza ku kantu kamwe umushinga ntayo yariko avuga ibi bintu vy'amaliste amaliste hari amaliste yasohotse imbere yatanguye mu 71 mugabo hari amaliste bafata effectivement ku bantu ayo maliste yasohotse hari amaliste rero yasohowe na procureur sur mandat du procureur général de l'époque arondera abantu bakotiza canke bagira amanama muri ubu yo guhonya abatutsi donc harabaye un processus une procédure judiciaire normale yo gufata abo bantu ngo babaze bashira imbere ya sentare iyo processus judiciaire niyo yavorce yaraderafye baca mu nyuma biza guhinduramwo plus tard biza guhindukiramwo ngo abahutu banaka mugabo ku bwanje nta kinyemeza ko bari muri ubu nta n'ikinyemeza ko batari muri ubu kuko nta sentare yabaye ngo babe confronté n'iryo kosa ryabaye mugabo hari akantu numvise umenga yavuga nko kumengo ega micombero ku bwanje mu guhagarika ihonyabwoko nta kosa yagize ni obligation yo guhagarika ihonyabwoko par tous les moyens de droit sauf que mu nyuma byaramunaniye kubandanya ibyo yashoboye sur le plan militaire byaramunaniye sur le plan judiciaire nako nashaka kongerako murakoze ego murakoze cyane kuri izo nsiguro muhaye uwo mupfasoni niyumva atanyuzwe ku nyishu aronse nibaza ko yo kwandika tukazorondera tukazobaza hama karonka inyishu itomoye kuko n'inyishu abantu benshi twibaza n'inyishu abantu batari bake twifuza kumenya igituma y'ivyo vya 72 imbere yaho vyabaye 93 hoho barakuza ko ntihagira ico badusigira bagasanga turaho twicaye tukicwa nabo tubana tutamenye ryari baronse ivyo bikoresho ico kibazo kirakwiye kwigwa tukongera tukiga tukabaza tuti mbega uno musi umututsi mu Burundi arafise ikimukingiye mbega ukubaho kwiwe agukesha nde mbega iyo ariko haravugwa ivya 72 umututsi yabuze abiwe ari mu Burundi yifata gute ivyo vyose n'ibibazo twe dukwiye kwiyumvira tukongera tugatorera n'inyishu kuba bishoboye rero amasaha ndabona ariko aratujana ariko ntitwogenda abantu bose badashikije kuri ku mutima uwumva afise akamubakiye agashikirize mu minota itarenga 5 hanyuma mu nyuma duhave dusezera twongera tubaha n'agakomunikasiyo kamwe ka ase jenoside Cirimoso amasection akorera hanze murakoze jewe nta n'umunota ushika murakoze no kunyemerera kugaruka ni ikintu nama mvuga benshi bavuga ngo ikiza c'72 cyahitanye abantu abahutu ucanka ngo 300 abandi 100 abandi 50
abandi 25 ibihumbi, abatutsi ibihumbi 10, abahutu ibihumbi 15. Jewe ku bwanje ivyo bintu navyo nyene ntibifise ifatiro kuko nta muntu yagize rusansuma. Vyari kuba vyiza niyo severe igize rusansuma igatora abapfuye 72 kandi n'ibintu vyoroshe. Jewe nko muri komine Vyanda ndafise amazina n'igitigiri c'abahutu bapfuye n'abatutsi bapfuye, mbere nabo mvuga ivyo binogo rusangi ahanini bamwe ndafise amazina yabo. Rero nkifuza yuko kuri nimba ari hoba rusansuma ruroroshe gose, ibi bitigiri ntibasubire kugira indenzarugero ngo 300,000. Je 300,000 turavye nimba rusansuma rw'79 wasanze miliyoni mu Barundi ari sinibuka igitigiri, vyongora kwemera ko kijya gihe hapfuye 300,000 kubera iki? Même naho ndafise des statistiques canke des données scientifiques à base sur lesquelles je peux me baser pour dire ko 300,000 atashitse, nuko ariyo wera za Makamba, za Rutana, za Vyanda, za Burambi, Buyengero kuza muri Bujumbura Rirare wasanga imihana iri kure na kure, abantu ntibari benshi cane. Murakoze. nivyo ntabariho bijya no gutwagana. Ni imvugo ndenzarugero bakoresha. Ndashobora kumwunganira ashaka kumwishura akantu gatonya. umuntu umwe hama kurikire Caleb hama tuce duclôtura. Merci beaucoup. Juste pour lui dire, comme à tout le monde, qu'il y a déjà une étude qui a été faite par le professeur Evariste Ngayimpenda. Le livre s'intitule Histoire du conflit politico-ethnique burundais, les premières marches du calvaire, les années 1960 à 1973. Ni premier volume yasohotse ntihenze muri 2007 niki sinagomba kubatevya kuri page 501 no autour yaho arerekana avec des formules démographiques bien précises yuko le nombre de victimes contrairement à ce qui s'annonce devrait être entre 93 600 donc minimum, maximum, je peux me tromper, angoye ku rupapuro. Iki ndavuze kubera les formules yakoresheje yafashe le nombre de collines zari zihari mu Burundi, arafata les collines où il y a eu plus de morts, n'ahabaye moins de morts, ashiragira rero moyenne. Bref, yari yagisohoye iki gitabo. Igikuru nuko no muri aba bandi bagomba gushigikira intwaro y'abicanyi qui semble jouer sur le nombre de victimes de la répression batashoboye kumuhinyuza kandi aho bari guhera urumva ni domaine yiwe, uretse ko ntambonerwaho nkibutsa yuko génocide atari question de nombre ni l'intention de détruire en tout ou en partie. Reka ngeze ngaho ko abandi bagira bavuge murakoze bazoba bagikeneye ni igitabo canga y'impenda volume. Ari kuri mu nama. Ego ni muhana ijambo hariho uwundi ashaka iminota 2 mugabanya mushire ku munota umwe. Ni 2 kugira ngo dushobore guheza twese tuvuze. Murakoze gira mfata umwanya mutoyi. Murakoze kuri umwanya mu mpaye. Nshimire kubera jewe les initiateurs bi rencontre Emmanuel et son équipe nukuri mukora ibikora inka. Abavuze uno munsi mpere kuri Emmanuel Mukasi Bonfils n'uwarongoye ikiganiro ndabashimiye cyane. Je ngira mvuga akantu gatoyi kuri ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Burundi 1972 mu gace gatoyi ku gihugu ni muri commune Vyanda. Mon frère Mame Sabushimike yabivuze neza, arabizi aranabinsumbya kuko yaramboneye izuba ku kintu bavuga ngo camurere. Narakurikiye uyita ngo umudoktora en histoire Aloyizi ujya muri SVR avuga bamurere ko bari abakongomani yibambewe. Jewe narashoboye kubaza abankuriye yuko abahutu komine Vyanda iri ni Kabonambo
ni mu migwa. Baraduze birara mu mihana y'abatutsi barabica baraturira amazu. Narabajije rero abantu bari bahari baravuga yuko mu nyuma mu matariki yakurikiye mu ntango zo kwa gatanu baragiye bariko barabashakisha abakoze igihonyabwoko, barasanze ahantu bagirira amanama basanga ni abanyagihugu babana nyine b'abahutu. Donc iryo zina rya Murere nakari akazina k'ubuhizi niko kari kagezweho ngira ngo bari bafatiye kuri Murere wo muri Kongo. Sino si abakongomani baje n'abarundi b'ababanyi b'abarundi b'abahutu b'ababanyi b'abatutsi bari babaye sensibiliser mobiliser par l'élite hutu yari imbibée de l'idéologie du génocide. Baramobiliza barasensibiliza barabereka neza yuko kwica mututsi w'umubanyi uca wigarurira inka ziwe amatungo yiwe arivyo vyobabera vyiza. Donc ababaye Murere n'abahutu b'ababanyi b'abatutsi biyitirira ako kazina gusa. Bari bafise ntuze amategeko bagenderako, bari bafise imipanga mishasha arico gituma iyi mipanga mumva ivugwa abayihuta kubihakana sinzi iyo babikura. Bari bafise imipanga rero muri iyo ntuze mu mategeko bagira ko umuntu bariko baratema abantu, umuntu yafata umupanga batonda ari nka batanu canke barenga, yatema bashitse ku muntu yatema rimwe ntiyasubira, agemye ahushije yaca abandanya abandi. Donc umuntu yarashobora gucibwa ko nk'abantu nka 10 baca ko batema rimwe rimwe bagenda ntibasubiramo. Donc niyo ni témoignage nabwiwe n'abavyiboneye n'amaso. Donc kandi ikindi bavuga yuko babanza bashaka kuhonya ikintu cose citwa sexe masculin, umugabo umwana n'umugore afise inda barasatura inda bakaraba ko ari umuhungu bagaca bakubita umupanga. Abakobwa mubareke bazobabera abagore bacu canke bari kubica mu nyuma. Ni vya bindi rero murabizi ca civugo c'imbonerakure sinzi murabizi ivyo byo. Bon reka rero sintwara umwanya sindabakosheshe karako nashaka kongera ko murakoze. Ego murakoze cyane, amasaha mbona ariko aratujana. Sinzi Emmanuel hari ico ushaka kuvuga isegonde zibiri? Kaje mvuge namba adashaka kuvuga. Allo? Ngomba kuvuga nabonye yatevye. Reka mvuge urantunga. Isegonde zibiri. Nshaka ko abantu bamenya ko ico kintu citwa ubu arico cavuyemo bampere organisation politique yahavuye ivyara paripe hutu batangwe kwitatabara, mu nyuma hakashamikiramwo Forodebu ari bimwe, hakavyukiramwo RPBB bakabita banama rimwe nk'aba paripe hutu, bikabandanye bikizoba umusuru bikaba CNDD-FDD, vyose ni les organisations génocidaires. Nuno munsi ntihagire rero umuntu agenda avuga ngo c'est pire ou face. Nta kintu nico kimwe n'abajya abantu bavuga ngo abapfuye ngo barabakozi, uba wumva ko ashigikiye wa mugambi w'abakozi. Nico gituma abantu bakwiye gukanura burakeye cambu c'ababande. Murakoze. Ego murakoze cyane, reka dushimire mwese mwashoboye kubana natwe muri iki kiganiro aho twibuka imyaka 52 iheze ihonyabwoko rikorewe abatutsi mu gihugu c'u Burundi, ariko bigahindukizwa bikitwa ko ryakorewe abahutu. Twashoboye kumviriza abantu benshi ababibonye ababuze, eka badushitse ku nyota. Turumva ko atari ibintu umuntu yatoye mw'ibarabara, ari ibintu vyizwe kandi vyatohojwe. Rero hariho communication ntoyi twashaka kubashikiriza ase genocide Cirimoso ibisata bikorera hanze. Twaranditse ikete muri iyi ndwi twarungikiye secrétaire général des Nations Unies. Iryo kete rikavuga mu kwishuza mu gukurikirana rya rapport yakozwe 1996 mwese mwibuka S 1996 682 murayibuka mwese, duhora tubivuga ku iradiyo. Twaranditse ikete ryo kwishuza, tuzorindira turabe ko ico batwishura kitabonetse muzotegwa kamo kugira ngo tushireho petition
twishuze gushika naho tumenye iyo byahereye. Ababyeyi bacu, abavukanye, inshuti n'abagenzi ntibashobora guhera gutyo, kuko baheze gutyo ntacyo twaba tubereyeho. Rero umuntu wese yiyumve ko ubutungane, ukuri, ko ari byo byonyine bizodushikana ku rundi burama. Murakoze cyane. Murakoze. Wabeza tuzohura i New York n'aba bose bari hanini muri Yeah. sitini. Murakoze. Murakoze Niba Liliane. Murakoze ego neza cyane cyane rwose Murakoze ego neza. Peut-être un mot de remerciement. Est-ce qu'il y a des francophones qui restent en ligne? Est-ce qu'on a encore la ligne? Grand merci pour votre participation. Juste question d'une petite communication, je dirais, de suivi à un rapport de 1996 dressé par une commission d'enquête des Nations Unies. Et là, c'est donc une correspondance envoyée par la section externe de l'Association de lutte contre le génocide, génocide de Chirimoso, dont la section canadienne et la section suédoise. Cette semaine, donc, cette correspondance a été envoyée à l'ONU et on met en attente les membres pour que, si besoin il y a, on continue à faire pression ensemble parce que ce qu'on sait jurer, c'est de laisser ce génocide impuni. Tant qu'on vivra, tant qu'il y aura cet esprit de lutte, on doit obtenir justice pour ces victimes. Merci. hama twese tubandanye twibuka abantu bose bazize igihonyabwoko rya 72 twongera tubasabira. Murakoze cyane. murakoze no kubana tubasabira. Niyo wamuteye inkuru yabyo wa mbere ni data yarafise umupanga w'73 bariko bagwana n'abo bamurere bageze Nyanzarake. Okay. Ikibazo mwakibonye? Ikibazo mwakibonye? Ikibazo c'imipanga, hari ikibazo c'imipanga, c'est vrai? Iki kibazo c'imipanga ntidushobora kucemeza cyangwa tugihakane, mugo imipanga iriho isanzwe inakoreshwa mu byo gukora mu bikorwa bitandukanye byo kurima, ariko no mu bwicanyi imipanga yarakoreshwa 65, 72, 88, 93, n'uyu munsi iracakoreshwa. N'ababandi urumva binjiye mu mazu mu Mutanga Sweden ngo bateye bafite imipanga bariba, bateye hanaka bafite umuntu yaciye umutwe hanaka umuntu. Hakaba n'iyindi mipanga iravugwa mu gihugu ca Kongo aho bariko barigisha abawazarendo n'aba FDLR kwica abantu bakoresheje imipanga kandi bigakorwa n'abarundi. Aho hantu rero tuca tuvuga tuti uwo muntu yihuse kuja kubeshuza ivy'imipanga niyo atari kumwe n'abariko barategura kuyikoresha ikibi, yari kubanza akabangira kuko siwe yari yadomwe ku rutoki ngo ariko arayitanga, siwe yari yadomwe ku rutoki ngo ariko arayikoresha. Kwihuta kubeshuza bigaruka muri ca gitabo ca wa Mufaransa Lieutenant Colonel X avuga les méthodes de l'enseignement moderne du 21e siècle, yerekana ingene l'opposition iba infiltrée par les éléments du pouvoir qu'ils agissent comme des agitateurs propagandistes. Camerounais yabise ngo ni aba-opposants, abo nabo rero babari bantamba aho buhiye bandya aho bihiye saba kwizigira. Murakoze. Yego. Murakoze cyane, murakoze. Mwese mugira umunsi w'Imana mwiza. Mwakoze mwese. Ujya yanse ijya mipanga nukubera afise igituma, arafise igituma c'est pas pour rien qu'il a dit. Yego. Ikiganiro naho kibandanye ari twibukanye bya 72. Ikiganiro mwoba muragihevye muga gatoye tuvugane. 72 ariko barabivuga, we wacavuga ko abapfuye ngo barabakoze. Baracara. Warugize uti kiga bon fils. Mvuze nti ujya muntu yavuze ko ahakanye ivy'imipanga. Oui, merci beaucoup Aminata, merci beaucoup Sidie. Bwa 72 hageze ku bwicanyi bwa 72 il parle je pense qu'on commence des travailleurs qui ont été tués, ces travailleurs qui ont été tués et qui ont dit aucunement sur les victimes du génocide contre les Tutsis. Il dit aucunement sur les victimes du génocide contre les Tutsis, que ce soit en 72, que ce soit en 65, que ce soit en 93, que ce soit en 93. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Merci bon fils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis bloqué, je ne peux pas taper. Alors, un grand merci à tous ceux qui m'envoient des messages, aux participants. Il faudra comment? Pas de problème. On va les lire sur Radio Chirimoso, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Murakoze neza.
Nos Bye. confrères, nos amis Bye. guinéens sont partis. Au revoir, Bye. M. Au Sidibé, revoir. au revoir, Bye. Madame Dantari. Bye. Merci, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. À la prochaine. Au Bon revoir. courage.